Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi n'imbonesha kure ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi RTBB muri kumwe na Tuyisenge Prime tukaba tugiye kuba kumwe mu kiganiro tsimbataza amahoro aho twotangura kwibaza tuti mbega hoba hakiriho abantu batiyumvira yuko kwica umuntu arico kimwe nuko kwica ikindi kiremwa. Tugiye kuba kumwe mw'iki kiganiro aho tugiye kuvuga kwijambo abarundi dukunze kuvuga kenshi ngo umuntu arahuma. Reka rero tubatumirire kuba kumwe natwe kuva mu ntango z'ikiganiro gushika gihere aho tugiye kunguka ibintu vyinshi dutahure icarico iryo jambo, insiguro y'iryo jambo abarundi dukunze kuvuga ngo umuntu arahuma. Kugira ngo rero twinjire mu kiganiro nyezina totangura kwibaza ikibazo tuti mbega umuntu niki? Umuntu ubwa mbere na mbere ni ikiremwa. N'ibindi murabizi ni ibiremwa, hariho ibiremwa vyinshi. Umuntu nawe nyene kandi rero ni ikiremwa, ariko ikiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa. Kuko mu ntango y'irema twovuga muri Bibiliya mw'itanguriro turabona yuko umuntu yaremwe n'Imana maze ikamuhumekeramwo impwemu zayo. Ari nazo zatumye umuntu atandukana n'ibindi bikoko. Arico umuntu turiko tuvuga ko uyu munsi arafise impwemu yahawe n'Imana ituma afita ubwenge. Ubwo bwenge rero haraho tuza twumva twagiye twumva muri Bibiliya bavuga ngo umuntu ahingure isi kuruta uko yahora. Nukuvuga umuntu rero arafise ico twokwita mu kinofunofu esprit de créativité. Aguma arondeza kugira ngo ahindure ibintu bitere bija imbere, ibintu bitere vyaguka. Nukuvuga afise iyo esprit de créativité itandukanye n'ibindi bikoko. Ibintu bigumirira hahandi, ibikoko bigumirira hahandi, ariko umuntu aguma ashakashakisha arondera kugira ngo iyo esprit de créativité yarose yahawe n'Imana ikore muri we. Kandi umuntu kubera ko yiyumvira arafise kwiyumvira ikibi n'iciza. Akoze ikibi aramenya ko ari ikibi, yakora iciza kandi akamenya ko ari iciza. Ico rero kiratandukanya umuntu n'ibindi bikoko. Umuntu afise kwiyumvira, arafise kuguma ashaka guhindura ikintu ngo kibe ciza kuruta uko cahora, kugira ngo gitere kija imbere, azane n'ibintu bishasha. Akongera agafita kwiyumvira ikibi n'iciza, agatandukana n'ibindi bikoko. Tugiye rero kuvuga kwijambo ngo umuntu arahuma. Tukaba duhejeje rero kubona umuntu ico arico. None rero ngo umuntu ahuma gute? Kubera ko umuntu afise iyo mpwemu yahawe n'Imana. Umuntu mu yandi majambo umuntu amaze kubaho, Imana yamyeho iriho kandi izokwamaho. Kubera ko rero uyo muntu yahawe impwemu n'Imana ivuye muri we, nawe yaciye aronka amahirwe. Umuntu wese kuva akivuka akibaho afise amahirwe yo kubaho ibihe byose. Uko kuntu rero afise amahirwe yo kubaho ibihe byose, ahuma gute? Iyo umuntu yiyumviriye kugirira nabi umuntu, kuba kumukorera nk'ikosa, kumugirira nabi, nko guhohotera nk'umuntu ukamuca nk'ikimuga, canke ukamwica, kubera ko Imana yamuteye iteka agahumekerwamwo izo mpemu zayo, akafita amahirwe yo kubaho. Umukoreye ikosa ntabwo biba bihereye ngaho.
harabaho twovuga ingaruka mbi y'icyaha, ingaruka mbi y'ikibi uba wakoreye umuntu. Ubikoze uribaza ngo bihereye ngaho, ariko mu nyuma Imana, bavuga ngo Imana ihora ihoze, n'abarundi baraca uwo mugani ngo Imana ihora ihoze. Iyo rero wishe nk'umuntu, amaraso y'umuntu arahuma, mu nyuma urashobora kugira nk'ibindi byago bizoza biturutse kuri cya kibi canke cyako bwa bwicanyi wagiriye wa muntu, nawe hakaba ingaruka y'icyaha wakoze, ugahura n'amarushwa, ugahura n'amagume, ugahura n'ikindi cyago, ukibaza ngo cyaturutse ku bindi bintu, kumbe cyaturutse kuri cya kibi wakorera wa muntu. Aho rero turiko turavuga amahirwe umuntu yagiriwe bwo kubaho ibihe byose. Abantu bo kwibaza bati none umuntu abaho ibihe byose gute? Abaho uwo nubwo aba yapfuye, abaho arasubira kubaho, ahindura uburyo abaho gusa, ava mu mubiri agaheza agasubira akabaho mu buryo bw'impwemu. Mvuze ni umuntu abaho ibihe byose, ni ukuvuga haba uwakoze inabi ndetse cyangwa n'uwakoze ibyiza, bose bafise dire yo kuzobaho ibihe byose, ariko babaho uburyo bubiri butandukanye. Uwakoze ineza afise kuzofita ubuhigwe budahera, akaja mu cyo twokwita mu kinofunofu, muri paradis. Ariko wagizene uwakoze ibibi nawe akabona amagorwa, akaja mu muriro, dans l'enfer. Ariko bose iyo urinze ubaho upfuye, ubuzima bwawe bubarabandanya. Itandukaniro ni kumwe aba mu nzira y'amahirwe, undi akaba mu nzira y'amagorwa, ariyo muri Gehinomu, mu muriro. Rero iyo wishe umuntu kubera ko ya mpwemu y'Imana yamujamwo, ntuba uriko urahama umuntu, ahubwo uriko uhama n'Imana yamuremye. Turibuka igihe Sawuli ariko ahama ubwoko bw'Imana, Imana yamwiriyeretse ivuga ati Sawuli, Sawuli, umpamira iki? Nuko mu bantu yari karahama harimo impwemu y'Imana, baremwe mu mpwemu yayo. Rero iyo uri kuhama umuntu, ntuba uriko uhama uwo muntu, uba uriko uhama na ya mpwemu y'Imana yamushiramwo. Aho twovuga ngo dufatiye nko ku bantu baba bishe abandi, baca babura amahoro. Tokwiha nk'akarorero, dufashe nk'abantu baba bishe nk'ibikoko, abayangayanga arashobora gufata akaniga agakerera impene, ingurube, intama, inka, atoshobora no guharura igitigiri mu buzima bwiwe yamaze ari umuyangayanga, ariko agumana amahoro. Agumana amahoro kubera igitungwa yishe, icyo kiremwa yishe ntabwo gihuma, ni kiremwa gipfuye ibintu biba birangiye, nta yindi mpwemu iguma igaruka kurekrama ca gitungwa, biba birangiye. Ariko iyo umuntu yishe uwundi, canke iyo hari nk'umuntu akoroye inda, kubera ko ubuzima bw'ikintu yatse ni ikintu kidahera, ni ikintu kizokwamaho, n'umuntu azokwamaho. Rero ya mpwemu yiwe y'Imana yamujamwo akiremwa, iguma iza kumubuza amahoro, kubera yishe ikintu gitandukanye n'ibindi biremwa. Byumvikana rero umuntu aratandukanye n'ibindi bikoko. Miki kiganiro rero tsimbataza amahoro, turiko turabaganirira tubabwira ukuntu umuntu ahuma. Nukuvuga turiko duhamagarira abantu yuko mu byo batinya, mu byo bokwirinda icyaha cyo kwica umuntu, bogerageza ico cyaha
bakakigwanya bakakireka, kuko ntabwo ari icyaha gisanzwe, ni icyaha cyo gutinya, kuko kirafise ingaruka mbi nyinshi ziguma ziza kukugarukamwo, zikugarukako ukabura amahoro kubera ko ya maraso y'umuntu uba warasheshe. Ntabwo umuntu rero asa n'ibindi bikoko n'ibindi bitungwa. Twariko tubaganirira ku iryo jambo ngo umuntu arahuma. Murahejeje kumva itandukaniro riri hagati y'umuntu n'ibindi bikoko, yuko kandi icyaha cyo kwica ari icyaha kibi canke icyaha cyo kugirira umuntu nabi. Ntabwo biba bihereye ngaho, haba ingaruka mbi zisubira zigaruka ku buzima bwawe, bigatuma utaroranirwa mu buzima, ukibaza ko vyaturutse ahandi, kumbe ni ingaruka mbi c'icyaha wakoze cyo kugirira nabi umuntu canke kumwica. Reka rero tubahamagarire kubandanya mukurikirana ibiganiro biza biraca ku mbuga ngurukana bumenyi, mu gushirako jeme, mu gutanga intererano zanyu, mu kuntu muriko murashimishwa n'ibiganiro, ndetse mugire na partage, murungike ubutumwa buraheza bugafasha abantu benshi baheze baze baradukurikirana. Murakoze, twobakengurukira, mukaba mwari kumwe na Tuyisenge Prime mw'iki kiganiro Tsimbataza amahoro, naho ubutaha tuzoba dusubira. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.